imfyisi ziriho mu gihugu urabe yuko tudapanga igihugu bikazibirana ati wewe ugenda wenyine uzomererwa nabi wewe ugenda n'abandi ko ico gisoda itegeko banese ko mukono n'umukomanda azobatwara izo ngabo General Inyasi nawe nyine bamushizeho kugira ngo abantu bitoze udutoki witoze utunyoni bagomba kudukikuza tuzabwira ati hagarika. Ndasubiriye kubaramutsa no kubahereza akaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu harino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya yo bigeze ko babiriko biragaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Muri kano kanya tugiye kugaruka kuri aya makuru yihutirwa ahambaye ariko aravugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka ku makuru yihuta ariko anateye ubwoba muri kino gihe hagize iminsi haravugwa imirwi irwanya ubutegetsi bwa Gitega yimirije kwinjira mu Burundi gakura ko ubu butegetsi bwa CNDD FDD. Hari amakuru y'ibanga twajeje kumenya ibijanye n'abarwanyi bareditabara babiri bafatiwe muri RDC bakazanwa nga mu gihugu c'u Burundi ariko kuri ubu ngubu umwe akaba yishwe. Turaza kubabwira makuru ariko aravugwa ku mukuru w'iperereza ry'u Burundi General Ildefonse Habarugira aho muri Service Nationale de Renseignement ariko harabera ibintu bidasanzwe cane ku barwanyi bafatwa bivugwa yuko bari mu mirwi irwanya ubutegetsi bwa Gitega. Turaza kugaruka ku makuru hambaye cane twajeje kumenya kubiriko birashikira abarundi muri documentation. Muri ano makuru turaza kubigarukako. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka kwinyinyurana rikomeye cane ribandanya kuba mu bihangange vya CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo yatanze ubutumwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye muri rwa rukurikirane rw'inyinyurana mu bihangange vya CNDD FDD kwama twavuze. Reveriyano Ndikuriyo nta canuwaka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira ibiriko birashikira aba bategetsi babiri ndetse n'ibyo bamwe n'abandi bariko barabivuga ko. Tuza kugaruka ku makuru yihutirwa cane twajeje kumenya kuri reditabara ndetse n'imikoranire iri hagati ya reditabara ndetse na bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Muribuka yuko duherutse kuba amakuru avuga kugene reditabara ngo abenshi baba bari no mu butegetsi bwa CNDD FDD. Byose nyine reka tugende turabica irya nino. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe banzu vyondeko kugira ngo igihe cyose uronse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi zuba mu mbere bashikirwa navyo. General Ildefonse Habarurema arategerezwa gusigura ubuzima bwa Emile Nsavyimana. Twaraye duhawe amakuru ababaje avuga ko inyuma y'umwaka afunzwe mw'ibanga muri documentation witwa Emile Nsavyimana yoba aherutse kwitaba Imana. Emile Nsavyimana na mugenzi we Albert Bahati bagirizwa ko ari abagwanyi bareditabara bafatiwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo bazanwa mu Burundi muri ndamukiza mu mwaka wa 2025 aho bapfungiwe mu kinyegero mu kiringo kirenga umwaka. Ntibigeze bajanwa mu butungane. Imiryango yabo ntiyigeze imenyeshwa ko bapfunzwe n'iperereza. Kugeza ubu nta muco uriko ugeze unatangwa ku kugene urupfu rwa Emile Nsavyimana rwoba rwaragenze. Tubutse yuko umukuru w'iperereza ry'u Burundi General Major Ildefonse Habarurema King Kongo niko bamutazira ategerezwa gusigura ibijanye n'ubuzima bwa Emile Nsavyimana. Ubundi ninde? Emile Nsavyimana avuka ku mutumba wa Bumba zone Ninga yahora komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza yahora. Umuryango wiwe warakozwe ko cane n'urwimo rw'umwaka w'1993. Se yarishwe atemaguyiwe. Emile yakurikiye mw'ikambi
yakuriye mu ikambi y'abateshejwe izabo yari ahitwa mu Iburaniro, hanyuma yimurirwa ahitwa Nyabibuye ni muri komine Butaganzwa. Emile kandi yarashoboye kurangiza amashuri yisumbuye kuri lycée Kayanza section économique muri 2015. Twabutse yuko yahavuye ahunga igihugu mu gihe abanywanyi b'umugambwe MCD bariko barahamwa bidasanzwe, nawe nyine yari mu rwaruka ruhurikiye muri MCD. Ifatwa rya Emile Nsavyimana, amakuru dufise avuga ko Emile Nsavyimana na mugenzi we Albert Bahati bafashwe n'iperereza rya RDC mu kwezi kwa kane kwa 2025, rica ribashikiriza iperereza rya gisirikare JID mu Burundi. Bafashwe bagirizwa ko ari abagwanyi ba Radio Tabara. Aya makuru avuga ko Emile na Albert bafunzwe ukwezi mu biro vya JID, hanyuma baca bahabwa urwego rw'iperereza ry'igihugu Service National de Renseignement, benshi bita documentation. Iyi ni ingendo nshasha yeze hagati y'izi nzego z'iperereza kuva muri 2025. Hari abantu benshi bapfungirwa muri JID, no kuvuga mu iperereza ry'igisirikare, nyuma bakajanwa mu iperereza ry'igihugu Service National de Renseignement, be n'abandi bahera muri Service National de Renseignement mu nyuma bakajanwa muri JID. Bageze muri Service National de Renseignement, Emile na Albert bapfunzwe nabi cane, bashirwa mu busho bubiri buri kure y'abandi banyororo. Boba barahagwariye, baravyimba amaguru, inzara irabonona bimwe biboneka. Ku makuru twaronse, Emile Nsavyimana yoba yarasohowe igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'indwi mwaka 2026, arajanwa kwa muganga, hanyuma asubizwa mu iperereza. Icakurikiye kiragoye kumenya. Masoko yacu kandi y'ibanga avuga ko hariho intumbero yo kuvuga ko Emile yashatse kwaka inko umupolisi aca aramurasa. Ivyo bikaba biri mu marementanye iperereza rikunze gutanga ngo risigura abo ryishe. Kugeza ubu ni igifungu ku vyoba vyarashikiye Emile Nsavyimana. Hano umukuru w'iperereza arakwiriye gusigurira abarundi vyashikiye Emile Nsavyimana. Iperereza ry'u Burundi Service National de Renseignement rikora amabi menshi atigera asigurwa. Documentation yarihaye ububasha bwo gupfunga abantu igihe kirekire kitemewe n'amategeko, ntiryigera ribajana mu butungane. General Major Ildefonse Habarurema arongoye Service National de Renseignement arasabwa gusigura impamvu amaze umwaka urenga apfunze Emile Nsavyimana na Albert Bahati atigeze abajana mu butungane. Arasabwa kandi gutanga umuco ku bijanye n'ubuzima bwa Emile Nsavyimana mu gihe havugwa ko uyu munyororo aherutse kwitaba Imana. General Major Ildefonse Habarurema ategereza gutanga umuco akamenyesha koko nimba Emile Nsavyimana yarapfuye, akanasigura uko vyagenze. Mu mwaka uheze hari umunyororo yitwa Isidore Bayubahe yakuwe mw'ibohero rya Ngozi, amanukanwa ku cicaro c'iperereza i Bujumbura mu modoka ya Salvatore Horehaze atwara documentation mu ntara ya Butanyerera. Ashikanwe mw'iperereza yaraye arakubitwa ijoro ryose, ahanini azira ko yanse gutanga kode ya telefoni yiwe ngo bayinjiremwo. Uhagarariye igikorwa co kumwica nabi yari Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Bamaze kumwica barateruye bajana mu bitaro, maze umuryango ubwirwa ko yishwe n'ingwara. Kugeza uyu munsi General Major Ildefonse Habarurema tarigera atanga umuco nk'uko atigeze atanga umuco ku mfu za Agostine Matata na Innocent Barutwanayo bishwe n'amahiri y'iperereza muri Kigarama umwaka wa 2021, ariko navyo nyine bikitwa indwara. Aya ni amayeri iperereza ry'u Burundi rigize iminsi rirakoresha.
Reka tuve kuri iyo nkuru y'ibiriko birabera mu iperereza tukiri ku makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Buri kintu Ndayishimiye akunda cane Reveriyano nawe aca akirwanya cane mu rwenge rwinshi cane. Aba bagabo bagize iminsi baranyinyurana kuri ubu ngubu vyoba vyifashe gute mu gihe himirije amatora. Nyuma yaho umukenyezi Pamela atangarije ku mbuga hwaniro ko yiteguriye kwifatanya na Red Tabara akarwanya intwaro y'igitugu ya Ndayishimiye, abantu bariko bahanahana video imaze igihe aho Reveriyano Ndikuriyo yigeze kuvuga atyoza akoresha imbuga hwaniro. Ndikuriyo yatangaje ko bica ku mbuga hwaniro no ku maradiyo atavyigera araba. Ndikuriyo yaranavuze ko ashobora kumara imyaka 10 atumvirije iradiyo. Ibi vyashikirijwe n'uyo mutegetsi n'uruhendo. Ubutumwa bwa Reveriyano Ndikuriyo burashobora kuba ari umutegetsi bwari bugenewe k'ivyasa no gushaka kumumaramaza. Ndikuriyo yoba yashatse kudebagura WhatsApp ya Ndayishimiye. Kuva mu ntango z'ubutegetsi bwiwe, mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakoze ikintu kitari kimenyerewe ku mukuru w'igihugu. Yaratanze WhatsApp yiwe ishirwa ku mugaragaro, asaba abarundi bose bafise akabakiye kumwitura. Mu mvugo Ndayishimiye avuga ko ari we ubwiwe akoresha iyo WhatsApp, ariko ako kazi ntako yoshobora na gato kuko nta n'umwanya yabibonera. Ahubwo Ndayishimiye yarafise abajejwe kumurabira ubutumwa buca kuri WhatsApp, hanyuma bakamumenyesha ibiba bikenewe ko ari we abifatira ingingo. Ico gikorwa ca Ndayishimiye tukigaye, ariko turazi ko atagikoze bivuye ku mutima w'urukundo. Birashoboka ko Ndayishimiye yatanze WhatsApp yiwe yibaza ko amakuru y'ibibera mu butegetsi bwiwe atazongera kurungikirwa abatavuga rumwe nawe. Mukuru w'igihugu yarayizeye ko abanyagihugu badundumiraniwe ku mitima bazoca bitura umukuru w'igihugu kugira ngo abatavuga rumwe nawe babure ivyo bashira ahabona. Inyuma y'imyaka 6 nta musaruro WhatsApp ya Ndayishimiye yatanze, kanatsinda abarundi nibo bayamaze ngo ntawokomorwa n'imamba ngo yitware ku mvuvyi. Ntivyumvikana ingene umuryango womenya ko wabo uriko aracumitwa umugeto wokeje nk'iperereza ngo bace batabaza Evariste Ndayishimiye. Uwo yatabaza nawe yoca acumitwa umugeto wokeje kugira ngo avuge uwamubwiye ibiriko bibera mu iperereza. Eka kandi nta muntu umunyagihugu yoba ariko atozwa ku nguvu intererano y'umugambi CNDD-FDD asanzwe atanarimwo, hanyuma ngo yiture Ndayishimiye kuri WhatsApp. Uyu muntu yoca anyuruzwa akaja kubazwa igituma adashaka guterera umugambwe mwiza, yiketswe ko ari umuseneri canke MCD yaca yicwa. Nivyo hari abanyagihugu bitura umukuru w'igihugu babicishije kuri WhatsApp yiwe, kandi ibibazo bari bafise bigakemuka. Jewe ubwanje ndiko ndandika canke ndimo ndavuga, ndibuka ko hari abanyagihugu bari banyegereye cane mu muryango yakemuriwe ikibazo biciye kuri WhatsApp ya Ndayishimiye. Umwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu yarabikurikiranye gushika bitunganye, ariko ndazi ko ata musirikare yo kubahuka kwandikira Ndayishimiye ngo amubaze igituma yamurungitse kurwana muri RDC, ariko amafaranga yiwe akinjira mu mufuko w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umusirikare yoca araswa atanasambishijwe. Iyi ntumbero yatumye Ndayishimiye ashiraho WhatsApp. Arashobora kuba yashatse kumenya ibibera mu banywanyi b'umugambwe wiwe CNDD-FDD. Iyo WhatsApp yiwe ituma hari abanywanyi bamwitwarako mu gihe barenganijwe
maze abarenzwe bakabona ingingo zitibuka nk'imvura batazi iyo zazananye. Birashoboka ko abasendede FDD badasiba kuregana kuri WhatsApp ya Ndayishimiye, bigatuma nawe yama arigamba ko ayaga n'Imana ikamubwira ivyo abandi batabona. Ibi birashoboka kuba ari byo vyigeze kubabaza Reveriyani Ndikuriyo mu myaka iheze, akakankamira abanywanyi ba CNDD FDD babuza kudodoberezanya. Birashoboka ko hoba hari abanywanyi ba CNDD FDD bayoboka Ndikuriyo boba bariko bahura n'imvura igihuhusi batamenye iyo yazananye. Birashoboka ko imvugo Reveriyani Ndikuriyo yakoresheje bwoba bwari ubutumwa bugenewe Evariste Ndayishimiye. Ndikuriyo yarabaneguye bikomeye abakoresha imbuga hwaniro mu kuvuga ko we aguma atembera mu mazone agize igihugu. Ashobora kuba yashatse kwerekana abakoresha imbuga hwaniro harimwo na Ndayishimiye ko bariko batakaza umwanya. Yoba yashatse kwerekana ko we aguma yitwararitse ivy'akazi mu gihe Ndayishimiye we aba yibereye mu nsaku ku mbuga hwaniro. Ico bikoze turakunze kubona Reveriyani Ndikuriyo ahegekeye telefoni. Wumvirije imvugo ya Reveriyani Ndikuriyo umengo telefoni yiwe ntiyigera ikoreshwa interinete, kuko Ndikuriyo nta interinete akoresha. Uko bamwe n'abandi bariko baribaza iri nyinyurana hagati y'umukuru w'igihugu ndetse na Reveriyani Ndikuriyo aho rigiye guherera. Bamwe bakavuga yuko Reveriyani Ndikuriyo yoba nawe nyine umwe mu bariko barakoresha bamwe mu mirwi itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo bamufashe kwikura ko Ndayishimiye, ariko n'amakuru tudafitiye ivyemezo tukibandanya kubatohoreza. Turaza kubabwira andi makuru menshi cane abariko haravugwa cane irya nino kucuka cy'intambara kibandanije gututumba ka mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru turiko turabategurira turaza kubigaruka ko ninga duce dusoje yarageze ko ariko aragarukwa ko cane. Bibe vyiza nivyo ndabifurije.